Ingwara y'imibembe mu Burundi irahari kandi ihari ku buryo tusanga tugifise ibiharuro biri hejuru by'abana bandura n'abaza kwivuza ubwa mbere baza kwivuza bamaze gushika ku bumuga. Nk'ibiharuro dufise kuva nko muri iyi myaka 10 irangiye turacafise ibiharuro byababa ibiharuro 450 haba 500 ku mwaka kuri bashasha banduye. Muri abo dutora bashasha banduye ingwara bagiye kwa muganga ubwa mbere, abenshi muri bo tufise ibiharuro birenga 10% by'abaza baramaze gushika ku bumuga, bwa bumuga butuma bacika ibihimba bimwe bimwe by'umubiri. Hanyuma ikindi kitwereka ko ingwara y'imibembe dukeneye ko bene gihugu babimenya bihari kandi ari ingwara isinzikaza abantu benshi iyo bativuje kare. Nuko mu bitigiri turonka turacafise ibitigiri banga ku 10% by'abana batarakwiza imyaka 10 dusanga bayigwaye nabone. Bisigura ko bayandujwe mu kibano kuko nkuko mubizi ingwara y'imibembe ica mu bihimba by'ihemero hakujya kw'agahiri hakujya kwa coronavirus ica mu bihimba by'ihemero ntica gukoranako. Ikimenyetso ca mbere gikunda kwibonekeza ni ibara ku mubiri riza rikeyutse, no kuvuga umuntu atari fise inzobe ryo bara ricaribwira kayobe, umuntu arafise inzobe naho haratukura gusumba, rirakeyuka ntiriteragira rirakeyuka ku mubiri. Hanyuma ingwara y'imibembe umuntu amaze kuyandura yiyerekana itevye, yiserura ibimenyetso itevye, kandi iseruye ibimenyetso kuva ku kwibara rya mbere gushika kujya gatanu haracaho umwanya. Abene gihugu bamenye kare ko umuntu afise ibara tarazi hakiri kare agivuje kare arashobora kwivuza ataranduza abandi. Nico kimenyetso ca mbere twigisha kuko ujaza yaramaze kugira ibindi bimenyetso vyerekana ubumuga ku mubiri aba yaracerewe kwivuza. Umuntu arashobora kumara imyaka 2 atakimenyetso na kimwe afise, iriko iragwirana mu mubiri gusa, imigeri iragwirana mu mubiri. No haro no ashobora kumara imyaka 5 atakimenyetso na kimwe, abateba cyane ashobora gushika no ku myaka 8. Hagati na hagati dufata imyaka 5 ko umuntu ashobora kuba ataragira ikimenyetso na kimwe. Ikimenyetso ca mbere kije ntacha tangura kwanduza, aratangura kagira ibara rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, ahataba taranduza. Umugabo amaze gushikana amabara 5 n'ayarenga, umugwayi abatanguye kwanduza abandi. Bisigura ko indwara y'imibembe iroroshe gutuza, abene gihugu bayizi bivuza n'izindi ndwara zo kurukoba, babonye ibara ratahorana batavukanye atari kibibi bagashobora kwa muganga bakabarabira. Kandi mu Burundi duhiriwe tuhishije imiti irahari, indwara y'imibembe n'indwara ivugwa igakira, imiti irahari kandi umuntu aja kwivuriro rimwegereye akivuza n'imiti irashobora kuyifatira aho nyene.